niteka ridasanzwe kongera gusubira guhura namwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi ndabaha nikaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira mu ntara ya Karuzi kubera ko hari ubutungane butameze neza ko biratuma abene gihugu baho bagumana ubukene nayo abantu barima irengarenga bakazivomereza amazi mabi bagiye gufatirwa ibihano kuko bashobora kunona amagara y'abantu ndabayikaze mukanya nido byano makuru. Nasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ano makuru yacu tuyahere hariya mu ntara ya Karuzi ngo kubera ko ubutungane butameze neza muri iyo ntara biratuma abene gihugu baho badatera imbere mu bijanye n'iterambere bakaguma mu bukene bivugwa na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Twazindukanwe n'igikorwa cyo kuza gutanguza isekeza byo gushira mu ngiro imanza zaciwe zitakigira isaganirizo kugira ngo turabe ingene zoja mu ngiro. Duhereye muri iyi ntara ya Karusi kuko nabonye ari intara ntoyi mugabo ifise amakomine make mugabo ifise imanza nyinshi sinzi igituma ari hari amatati menshi kurusha ahandi. Ni iyi ntara batanguye kumbwira amahinyu ari mu rwego rw'ubutungane kuko wabitanguye kubinyagira mbwiye yuko ikibatera ubukene ari kubera urwego rw'ubutungane. Ndabazi ingene vyagenze bati nodashoye impene nturonka urubanza, bati ndagurishije itongo nturonka urubanza. Umucamanza ahagarariye amategeko, umucamanza niwe wa mbere ategereza kumenya amategeko y'igihugu akongera akamenya n'ingene yubahirizwa kuko niwe yahagarariye. Iyo rero ivyo bipfuye udashobora guhagararira amategeko igihugu kiba kigiye mu mudugararo. Hariho imvira yuko kugira habe umudugararo haza abasi b'igihugu bakagitera. Niyo uri ndongozi cane cane uri umuntu ajejwe umutekano n'ubucamanza ukabifata minenegwe igihugu ubu giteye umudugararo. Hariho ababibaza ngo mbega ngo none ngo tuzoshikayo gute? Naganda bwire buramatari ngangarabizi imodoka zose ziri muri iyi ntara yawe zipfa kwa iki gihugu nta kindi zijeje. Buramatari afise imodoka, musitani arafise imodoka, ubujejwe inyigisho mu mashuri arafise imodoka, ubujejwe uburimyi arafise imodoka, komiseri arafise imodoka, ubujejwe iperereza arafise imodoka, umusirikare arafise imodoka. Ntidushaka kuvuga ngo twabuze imodoka, ico ntikirimo. Muno munsi imodoka zo muri Karusi zose zitwa kwa iz'igihugu nta kindi gikorwa zijejwe kushika tugiheze. Abavuga rero ngo barabuze ingene bagenda naje ndazifise n'iz'igihugu sigwaje. Kuruno wa gatatu hatangujwe uruganda hano mu gisagara ca Bujumbura rwo kurabira hamwe ibijanye n'ingaruka nziza ziri mu gutwara ibintu n'abantu babicishije mu ndege hano mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Uno munsi hajeje kugururwa uruganda rwerekeye gusigurira Uburundi bicishije mu bahinga bwabo ingaruka nziza z'uko Uburundi bwo kwinjira mu isoko rusangi yerekeye ibyo gutwara abantu n'ibintu mu ndege. Uno munsi rero komeza bikwishije mu mugambi wayo wo guteza imbere igisata cyo gutwara ibintu n'abantu mu ndege, yashimye kuza rero kubisigura abahinga b'abarundi kugira ngo bamenye ingaruka nziza zo kwinjira muri iryo soko, hama nabo babe ijisho ryo gutegura imigambi leta yoshira imbere kugira ngo iryo soko
Uburundi ubwinjiremo. Ibihugu rero bimaze kwiyemeza uwo mugambi ubu birashika 36 muri Afrika. Uburundi buri muri ivyo bihugu bitari bwaje muri uwo mugambi, ari naco gituma Komeza yashimye kwishikira mu Burundi kugira ngo itange ingene yerekane ivyo Uburundi bwokura igihe bwosinya amasezerano y'ubumwe bwa Afrika. Uru ruganda ico rugamije no kwigira hamwe ivyo Uburundi bwokura muri iryo soko rusangi. Uno munsi rero kwabo iryo soko rusangi yerekeye bakoranye bazoronka akaryo ryo guhanahana ivyiyumviro hanyuma bashire ku rutonde ivyo igihugu kizohunguka. Tubandanirize amakuru yacu mu bijanye n'uburimyi. Abarimyi barima irengarenga bavomereza amazi mabi bakwiye kubiheba kuko bishobora konona amagara y'abantu. Byashikirijwe n'uburongoye ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN. BBN turibaza bega ni ikihe gihugu gishaka gutera imbere leta ifata ingingo y'urukiza nk'ingingo yo kuvomeza amazi mabi irengarenga ahari nkomoko y'indwara zijya za kanseri mwumva abana bacu abuzukuru bacu bazogwara, hanyuma umunyagihugu akirabira inyungu ziwe, mvomere shore ku isoko ndonka amafaranga abandi birabaje. Kuva uno munsi BBN aho duhagaze aba bantu bose barima rengarenga mu gisagara cyane cyane igisagara cya Bujumbura yuko babihagarika. Hajya ahantu barima ataraho kuri. None ko twababwiye ko bavomeza amazi meza bikabananira, none twogira ngo mu Gifaransa niho babivuga neza. Kuva uno munsi le BBN recommande à ce que cette culture des amarantes ou des aubergines ikorerwa muri bijya bintu ou l'arrosage sauf avec des eaux de caniveau batumva ihagara. Aho twebwe niho tugera kandi turizigira yuko bazodushigikira. Tuca tugenda tubimenyeshe umushikiranganje ajejwe uburimyi ubworozi na environnement birafatanya murabizi, tubicisha ku mushikiranganje wacu di commerce, hanyuma tubimenyeshe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano kugira ngo ivyo bintu bihagarare ku neza y'igihugu. Ico kintu bidusubiriye. Abantu bose baradupima ngene turiko turakora. Ibi bikorwa turiko turakora ngaha amakungu arabikurikiye. Inyuma yaho hafatiwe ingingo yo guhindura amahera ngo amahera yari yitezwe kuboneka mu mabanki yarabonetse ku bice 95 kwijana. Ni nkuru ya mugenzi wacu Gilles Vernet Nakimana. Nyuma yaho hafatiwe ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5, Berarume Bacinoni avugira banki nkuru y'igihugu avuga ko amahera yari yitezwe kugarukana mu mabanki yabonetse. Amafaranga yari yitezwe, ibiharuro mfata kibanza dufise gushika uno munsi birerekana yuko ibice 95 kwijana by'amafaranga yari yitezwe ko agaruka mu gisata c'amabanki yarasubije kugira ngo ahindurwe. Aho rero umuntu yoca kingurukira abantu bose babifashijemo cyane cyane abajejwe intwaro, aho bafashije ibanki ya Republika y'u Burundi ku biboneka cyane kugira ngo ayo mafaranga ashobore gusubizwa. Ariko ibiharuro ntabanduka nkuko mubizi birinda kuzoharurwa byose neza cyane kuko barinda guharura inoti imwe imwe muzasubijwe ivyo bizoheza bimenyeshwe. Uwavugira banki nkuru y'igihugu amenyesha ko iyo ngingo izogira akamaro kanini. Inyungu ya mbere novuga ko yabaye yuko ikogwa vy'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana vyariko birahungabana kubera yuko igice kinini c'inoti z'ibihumbi 5 n'inoti z'ibihumbi 10 zitagaragara mu bubiko bw'ayo mabanki,
ari nayo ajejwe kuhanahana no gutanga novuga ayo mafaranga. Ivyo bikorwa rero bihungabanye abari ikibazo gikomeye mu gihugu. Ubu rero izo noti zirahari, hanyuma iyindi nyungu nuko burya inoti zisohorwa ntizikorwa ni Banki ya Repubulika y'u Burundi, zikorerwa mu mahanga. Kugira ngo zikorwe rero harinda gusohoka ya mafaranga mvamakungu, ayo nayo iyo inoti igumye ikora umwanya muremure biba ari vyiza cane kuko izogera gusaza imaze igihe kinini iriko irakora. Kuko nkuko nabivuze inoti niyo gukoresha guhanahana mu kuriha ibintu. Izimiye ikajanwa mu kinywabi aho igihugu kiba kiriko kirahomba, aho twese tuba turiko turahomba, aho Banki ya Repubulika y'u Burundi iba iriko irahomba. Vyiza rero nuko abantu bazishira mu mabanki bakareka kwibika ko amafaranga menshi cane, na cane cane ko bigira inkurikizi zitandukanye kuri bo canke no ku gihugu, kuko hajya iyo amafaranga menshi arunze ahantu umuntu atazi bishobora guhungabanya umutekano, bishobora guhungabanya ubutunzi. Ivyo biruko mu gihe Banki Nkuru y'Igihugu yari yafashe ingingo yo guhindura amahera kugira ishobora gukurikirana neza amafaranga yose ari mu gihugu. Tubandanya n'amakuru yacu. Umugwi w'Intatana wakoranije abamenyesha makuru kuri uno wa gatatu aho bariko barabayagira intumbero nyamukuru y'igiteramo batunganije. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Sherissa Nzeyimana. EAC Concert ni igiteramo catunganije n'umugwi ndakaranga Intatana bise All in One, vyose muri kimwe, aho kizoba igenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka mu ntumbero yo kwerekana ubumwe n'ubushobozi ku banyakaranga b'abarundi ku bindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, nkuko bivugwa n'abari muri uyo mugwi ndakaranga Intatana. Burundi bwarinjiye mu muryango wa EAC, kukaba nkako uno munsi murazi ko uwo muryango utwagwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kivuza ko mu Ntatana tutagarukira gutamba intambo z'ikirundi, ariko twokwagura imbibe, kuko mu Burundi harabayo abarundi mugabo harabayo n'abandi bantu baba muri ivyo bihugu. Tukifuza rero yuko mu Ntatana tuza turabereka imico yabo batarinze barazubira nkuko mubona ngahe inyuma konsere ya EAC, aho dutotamba intambo zose zo muri ivyo bihugu tutibagiye nizo mu Burundi. Tumaze kubona yuko zo ntambo tuzitamba neza, twagiriyeho twiyumvira ko twozitegura ahubwo tukazereka n'abarundi benshi n'abandi bose baba muri ibi bihugu canke n'abazoba bari muri iki gihe c'ibiruhuko bashobora kuza kuvyirabira ingene tuzi kubitegura tugaheza tukabanezereza. Kabiri nuko dushaka ko kwerekana ko duhimbawe n'ingene muri iki gihe umukuru w'igihugu ariwe atwara arongoye ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko, natwe dushire ku kuboko, dushire ko ijambo ryerekana yuko duhimbawe n'ingene ibi bihugu dusangiye imico mu ntambo, kuko uravye neza usanga mu ntambo z'inyafrika cane cane z'Afrika y'ubuseruko usanga hari n'ivyo duhurira ko vyinshi, haba mu nyambaro haba mu ntambo. Wese mu gihugu avamo ashobore kwiyumva, ashobore kuvuga ati naho ntari mu gihugu canje nabonye umuco w'iwacu, nabonye kandi bawutamba neza. Igihugu cyose turagifatira umwanya tukarondera umuntu ava mu ico gihugu akatwigisha kugira ngo umuntu wese azoba hari azovuga ati ndiyumvise igihugu canje. Uwo mu Kenya, uwo mu Uganda, eka wese uva muri igihugu cyo muri East African Community, uyo munsi tuguteguriye kubona iwanyu kandi uri mu Burundi. Ni ibintu twiteguriye cyane kuko murazi Intatana dusanzwe dutamba ikirundi kandi tubimazemwo igihe kitari gito, byo tubifisemwo ubumenyi butari buto na gato. Izi ntambo si ntambo z'ibihugu twavukiyemo, nivyo turiko twiga ubu dukuze, donc byadusavye imyiteguro minini cyane kugira kira muntu wese muri ivyo bihugu azoze aze yisange, aze aryohererwe kubona natari hafi y'igihugu ciwabo, ariko vuga ati ego abarundi murashoboye. Iki giteramo kikaba kibaye ku nshuro ya mbere ariko atari ya nyuma. Buri mwaka umugwi ndakaranga Intatana bazokwama babitunganya.
Tubandanye n'amakuru avugwa mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jire Boris Ingabire. Ku munsi w'ejo wa kabiri igenekerezo ya 18 mu kakaro umwaka wa 2023 ku biro by'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB habereye itomboza ry'ingene imigwi igera kuri 16 izohura mu iganwa ry'icicaro ca mbere c'umwaka w'inkino wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Iyo tomboza ikaba yari hagaririkiwe n'uburongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB General de Brigade de Police Alexandre Muyenge. Akaboneho akajya kwibutsa imigwi yose kubahiriza amategeko kugira iryo higanwa rizogende neza. Avele Basegeta umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe akabamenyesheje ko imigwi itegezwa kurondera aho ikorera umuganga ujejwe igisata cyo kumenyesha makuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umumenyeza mukuru w'umugwi akaba azotegezwa kuba afise n'imiburiburi licence B mu gihe cegera ciwe azotegezwa kuba afise licence C canke urusha rumwemerera kumenyereza umugwi. Iganwa rya Primus League rikaba rizotangura kuva ku igenekerezo rya 18 Myandagaro umwaka wa 2023. Ikindi ciyongereye ko agashiruka bute kazohabwa umugwi uzotahukana igikombe ca Primus League kaba karongerejwe umugwi uzotwara igikombe ukazoronswa miliyoni zigera kuri 35 z'amafaranga y'amarundi mu gihe bahora bahabwa miliyoni zigera kuri 30. Umugwi wa Bomamuru Football Club waratwaye iryo higanwa mu mwaka w'inkino uheze ukazohura ku munsi wa mbere w'iryo higanwa n'umugwi wa Magara Young Boys. Nayo Super Coupe y'uno mwaka ikaba izokinwa n'umugwi wa Aigle Noir w'Makamba ndetse n'umugwi wa Bomamuru Football Club mu ntara ya Cibitoke. Urukino rukazoba igenekerezo rya 5 Myandagaro umwaka wa 2023 ku kibuga Nkurunziza Peace Park Complex Cimakamba. Amakuru avugwa hanze y'igihugu n'imigura n'igurisha ku mugabane wa Buraya aho umukinyi Xavi Simons yahora akinira umugwi wa PSV Eindhoven ariko akaba yarafise amasezerano n'umugwi wa Paris Saint-Germain mu gihugu c'Ubufaransa. Amaze kwashika mu mugwi wa RB Leipzig ni muri Bundesliga mu gihugu c'Ubudagi kwatizanye ku mwaka umwe. Nayo umukinyi yahora akinira umugwi wa Juventus de Turin Juan Guadarado amaze kuba asinya mugwi wa Inter Milan mu gihugu c'Ubutaliyani mu mwaka umwe ndetse akaba amaze no kuba akora ibipimo muri uyo mugwi. Akazohembwa miliyoni zigera kuri 2.5 z'amafaranga y'amanyaburaya ku mwaka. FC Barcelona imaze kwiyongereza amasezerano y'abakinyi babiri Lamine Yamal ndetse na Alejandro Balde. Lamine Yamal akaba yasinyiye amasezerano yo gushika mu mwaka wa 2026 nayo Alejandro Balde akaba yasinyiye amasezerano yo gushika mu mwaka wa 2028. Umukinyi yamuka mu gihugu ca Gabon Pierre-Emerick Aubameyang yakina imigwi nka Arsenal, Chelsea ndetse n'umugwi wa FC Barcelona amaze kuba asinya n'umugwi wa Olympique de Marseille mu gihugu c'Ubufaransa. Aubameyang akaba yasinyiye imyaka igera kuri 3 gushika mu mwaka wa 2026. Umugwi wa Chelsea ukaba umurekuye ata amafaranga umusavyeko. Ivyo biruko mu gihe umukinyi Pierre-Emerick Aubameyang yaramaze imisi arondegwa n'imigwi itandukanye yo mu gihugu ca Arabia Saudite ariko butuvugana akamaze kubashika hasanzwe ariko himenyereza umugwi wa Olympique de Marseille mu gihugu c'Ubudagi. Nido kuri yo nkuru duciye dusozera ano makuru yacu y'uno musi ariko mu nkundire mbanzi ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Bimwe ngo mu bituma abenegihugu bo mu ntara ya Karusi badatera imbere n'ubutungane butameze neza muri iyo ntara, nayo abarimyi bari mirengarenga bakazivomereza amazi mabi bategerezwa kubihindura kuko bishobora gutera amagara y'abantu yononekara. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira no makuru abashikire atankomanzi. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze.